Muri ino myaka turi mu myaka ya mediocrité vraiment. Abantu batubwira kugwa n'abakristo bo mu rusengero. Abantu batubwira ngo reka sha. Ngo ni wowe wenyene. Ngo uzobura uwa mbere. Ngo uzogera gute? Abantu badukoca mu kibi turasengana. Kare twe tukikizwa batubwira ngo mube hangwe hanze hariho ibikoko. Ariko kandi Petero yavuze ko ibikoko biri ndani. Pourquoi? Kuko umwansi yaraparvenye kudutuma dutakaza agaciro k'Imana akoze mu buzima bwawe. Nta mpamvu nimwe ijustifia ko ukwiye kureka kuba ico ukwiye kuba, kuko umugisha wawe uri mu kuba wewe. Haleluya. Umugisha wawe uri mu kuba wewe icurico. Ndashaka kuvuga uno munsi muri kino gitondo ngo nta muntu numwe aremwe, nta muntu numwe yexista, nta muntu numwe ariho adafise ikintu ciza yotanga. Naho bakuze bakubwira ngo na rusura, naho bakuze bakubwira ngo na midomo, iyo midomo nyene Yesu ashimwe cha. Haleluya. Ushaka kubona umuntu atomvye en amour niyo midomo akavuga ati ashaka kuzana gufotora ukajya amahera ya publicité. Igihimba wakuze uzi ko arico kibicawe kikabidire ryawe. Yesu ashimwe cha. Kubereke kuko Imana ntiyihenze, mwese murabatunzi b'ubuntu bw'Imana. Yesu ashimwe cha. Ugomba kumenya ngo jewe nteke iki mfisiki kugira ngo ico ufise ugishire à disposition y'abandi.